Oui, très bien. Nous sommes ni byiza turanezerewe des frères Kupka mwene data Kupka ont presque terminé la traduction ahejeje gusobanura igitabo cy'ibimatanije ndwi cy'ibimatanijwe mw'iyi minsi iheruka kandi n'ibyo turabinezererwa. Turashimira Imana yuko hariho abantu bafise ku mutima gukorera Imana, kandi turashaka gusengera abantu nk'abo, dushimira Imana ku bwabo. Ariko il ne faut peut-être pas mentionner quelque chose de négatif. ntibikwiye kuvuga ikintu kibi, ariko umuntu atarasoma n'ibyo basobanuye atangura kuvuga ngo ubwo busobanuzi ngo si bwiza, ngo ntumeze neza. Yego, sinashaka no kubivuga, ariko ni bene data bakundwa, abizera imituragaro muri leta Kupka ni ko bimeze. Hari ibintu bigoye kumva, nta muntu umwe yizera ashaka gutahura ibintu bimeze nk'uko, nta kintu na kimwe barabonamo, nta kimwe barumvamo, ariko bakavuga ngo ibyo basobanuyemo ngo si byo. Uko uko ico ni igikorwa ca Satani cyo kubiba gukekeranya no kutizera. Haranditse muri Zaburi ngo abansi baje ahera, kandi nk'uko ngo handitswe ngo bakoze amabi. Uko nabiko niko bimera mwemu w'Imana. Kandi hano ngo bavuge ko Mutaburamu aravuga mu ijambo ahantu hamwe, aravuga ngo muvuganane neza bamwe ku bandi, muvuganane neza, ngo ni ikimenyetso c'umwana w'Imana. Oui, que l'on souligne simplement les choses positives. Tukashimika gusa ku bintu bimeze neza, akaba ariyo tuvuga, atari kuvuga ku bintu bitameze neza ngo dutuma abandi baciririka. Hanyuma uko biri kose, naganiriye mu ncamake, yari umushiki wacu yarakubititse cyane, sinzi neza uwo yari ari canke impamvu. Ntibyatwaye n'iminota 5 yaratangiye kwakaka, aravuga ati mweta Frank, iyo wari uzi ikiganiro gito icyo bikoze muri jewe, ikiganiro kimeze neza, ikiganiro gikomeza, cyubaka, gitera intege, bigira neza abantu bose. Mbese ko bimeze, kandi twese turabikeneye. Dutegerezwa kwikura burundu ibintu bimeze nabi, tukabishyira ku ruhande nk'aho bitanahari, tukajyana inzira yacu tujyanye n'Imana, tukareka tukarongorwa na mwemu, kugira ngo abandi nabo bahezagirwe. Amen. Mu murongo twasomewe twumvise ibintu byinshi. Ni ikete rigufi ritonyi iryo Yuda yanditse, ariko rivugamo ibintu byinshi by'ukuri, ibintu byinshi. Muri ico cete ca Yuda harimo ibintu byinshi. Mbere ku murongo wa 3, Yuda murongo wa 3, bakundwa, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de hamwe nashiruka umwete wo kubandikira ibyakiza dusangiye, nari numvise kingobera kubandikira ibyo kubahanura, kugwanira cyane ukwizera abera bahawe rimwe gusa. Qu'est-ce qui est plus important que cela? Mbega ni giki cingira kamaro gusumba iki? Combattre pour la foi qui a été kugwanira ukwizera kwahawe abera rimwe risa. Nous croyons que cela demeurera jusqu'à la fin. Turizera kize bizogushika kwereza ko kwizera ntikwahawe bose, ariko kwahawe averejwe muri Kristo, au sein bien-aimé, ngo abera bakundwa, à ceux qui ont été appelés par Dieu, ngo abahamagawe n'Imana, à ceux
à qui la parole abo ijambo a été révélée. barihishuriwe. Il dit ici au verset 1, haravugwa hano ku murongo wa mbere muri Yuda rimwe ngo Yuda un serviteur de Jésus, umugurano wa Yesu Kristo, frère de Jacques, kandi mwene nyina wa Yakobo, et qui sont aimés, ndabandikiye abahamagawe bakundwa kuko muri mu Mana Data wa twese mukazigamirwa Yesu Kristo. Umurongo wa kabiri, imbabazi n'amahoro n'urukundo bigwire muri mwebwe. Amen. Quelle profondeur mbega ubwina il y a déjà dans ces paroles. buri muri aya majambo. À ceux qui sont appelés, ngo abahamagawe, qui sont aimés, bakundwa Dieu le Père. ngo mu Mana Data wa twese. Ndafise ugwete mu biro, umuntu yashaka kumenya ngo ni gute umuntu yotahura Yohana 17 igihe umwami wacu avuga ngo ushimagirishe ngo na bwa bwiza nari mfise imbere impande yawe mbere ko isi iremwa. umurongo nk'uwo w'ubwiza, umurongo wo uhishura iyo tuwushize mu mvugo nziza. Imana yafashe ingingo zayo guhera mu bidashira. Haleluya. Yesu yari umwagazi w'Imana yagenewe kuzopfa ubwacu n'imbere y'uko isi iremwa. Twari twagenewe gukizwa imbere y'uko isi iremwa. Imana ntiyatawe gukora umugambi inyuma y'uko hari ikintu cyari cyamaze gutangura, ariko umugambi w'Imana waherahejwe imbere y'uko ibintu bitangura, mbere y'uko bitangura. Nicyo gituma umwami wacu yashobora kuvuga ngo ushimagirishe ubwa bwiza ubwo nari mfise ndi kumwe nawe. jewe nawe dushobora kuvuga ibyo bintu nyene ngo ushimagirishe bwa bwiza ubwo nari mfise impande yawe imbere y'uko isi iremwa. Haleluya. ariko koko umuntu umwe yobaza ati mbega niho wari uri muri ico gihe mu maso y'Imana niho narindi. Je n'avais pas encore été manifesté. Sinebwerekanwe. Il en était de même pour notre Seigneur. Ninako bimeze ku mwami wacu. Mu mugambi w'Imana byose byari byamaze gufata kwingingo. Imana yari bizi yuko umuntu yaragiye kuzorema azogwa. Imana yari izi yuko igihe izorema igihe yarema Luciferi. Et qu'il a mis les pierres précieuses igashira amabuye y'utuyenge umuduziwe akaba mwisi. Imana izi ibintu byose, nta muntu umwe ashobora kuvuga ngo Imana ngo byarayitunguye na gatonyi. Imana izi byose. Hanyuma tukumva bunama avuga ngo Imana muri yo yari ifise ibiyigize ibyategerezwa kugaragara ko yari umukiza, yari data. Ibyo byose byari mu Mana, ibyo byose byategerezwa kugaragara kandi biranagaragara. Uko rero byose bikagenda bija muri gahunda yabyo nziza, uko bihuje n'umugambi uhoraho n'ubwoba kw'Imana. Nibyo uyu munsi turashobora yego mbere ntushobora kuvuga, twoshobora kuvuga n'ubwenge, ariko turashobora kuba dushima gusa ko turasoma muri Banyefeso 1:3 ngo yadutoranirije imbere ko isi iremwa kugira ngo tube abera tutagira umugayo imbere yiwe muri rosi. Ibyo bintu byose imbere y'uko isi iremwa. Ibyo Yohana 13:8 ngo abo bose bazosenga Antikristo, abo amazina yabo atanditswe mu gitabo c'umwagazi w'intama imbere y'isi iremwa. Imana yandika amazina uyu munsi. Imana yayanditse imbere y'uko Imana yanditse imbere y'uko ibintu bibaho, kandi n'ibyo nabyo ni iby'igitangaza kumenya y'uko twashizwemo tugashirwa muri uwo mugambi uhoraho w'agakiza w'Imana. Mbega ubushizi bw'amanga, mbega ukwizera kwategerezwa gufata imitima yacu. Ntagire umuntu yumvira y'uko ngo Imana abanyume uyu munsi ngo hanyuma ejo izondeka ngo ngende. Iyo si Imana yacu. Imana yacu dukunze urukundo ruhoraho, yaduhaye ubugingo buhoraho kubw'ubuntu bwayo. Amen. Kandi ubugingo buhoraho bisigura nyine n'ubugingo buhoraho, bisigura ngo n'ubuzima bibe bidashira. Amen.
niba tubifise burundu ibihe byose. Puis-je régner un fils, mbega ntihakane umuhungu cyangwa umukobwa nabyaye, même s'ils suivent leur propre chemin, nubwo baje n'inzira zabo, alors je ne peux pas les régner. Sinshobora kubihakana, oya, ils sont là, baba bari ngaho, sinshobora guhakana ikiri ngaho. Abantu bose babyawe n'Imana barashobora kuja n'inzira zabo, Imana izobarongora, Imana ishobora kubihakana. Bari mu kiriza cayo, bari mu mara yayo, bavuye muri yo, nico gituma izokwikwegera abo bose bayo, kandi ntizobabura. Amen. Kugira ngo ivyanditswe bisohoze ngo ni umwana gusa wo kuranduka niwe aranduka. Yari yari Yuda. Ego yarahonye, nta wundi ngo ntawe uzobakura mu kiganza cayo. Tugomba gutabara kwizera mu buryo bwa Bibiliya ngo tugirire icizere byuzuye umwami, hanyuma tukiraba bwacu tukaraba ku mwami yasoje byose ku musaraba i Golgotha. Hano ariko havugwa ukwizera kwatanzwe kubizera rimwe burundu. Yuda rimwe gatatu nivyo baragufise, baraguhawe ukwizera kwahawe abizera rimwe risa. Umurongo ukurikira il en vient immédiatement à une évolution qui s'est répétée. Biza bikagera ku bintu byagiye biraza mu bihe byose. Ku murongo wa kane ngo kuko hariho bamwe babajemwo binyegeteza. Iri ni itandukaniro, bamwe baraboka abandi nabo binyegetezamo, se retrouvent dans la même pièce, bakisanga mu cyumba kimwe, ils ne vont plus dans la même direction. mu mwanya runaka niho bakija mu merekezo amwe. Mu murongo wa kane kuko harimo bamwe babajemwo binyegeteza, bandikiwe kera gucika kw'iryo teka, batuba Imana, bahindura ubuntu bw'Imana yacu isoni nke, bakihakana Yesu Kristo niwe wenyene databuja n'umwami wacu. Oui, quelqu'un dira. Umuntu we yovuga rero, alors ce ne sont plus les croyants. Rero ntibakira bizera. On lit ici impie. Usomye hano abatubaha Imana. Moi je vous lis. Jewe mbega ndabasomere umurongo byanditse hano runaka. Je ne suis pas préparé, mais sinabyiteguriye, ariko umuhanuzi Yeremiya aravuga ngo kuko harimo inkodi z'ikibi mu bantu banje, ngo abatubaha Imana ngo nk'abatezi b'umutego. Ni Yeremiya 5:26. Nivyo 100%. Iyo basanze babonye ikintu bararindira gusa, bakarindira ko ikintu gishika, aho ari ubwoba. Nabo batuba Imana nibo duhejeje kuvuga, barindira gusa umwanya aho bashobora gutera umuntu cyangwa bagafata umuntu. Aho rero babenze ntibaza kugira ngo babohore abantu, ngo babazanire uguhumurizwa. Ego ndafise uwo murongo Yeremiya 5 umurongo wa 26. Yeremiya 5:26 muti kuko mu bantu banje habonekamwe abantu b'abanyakibi, baratega nk'uko abatezi b'inyoni batega, batega umutego bagafata abantu. Ntaco wibaza, ntaco wikeka, hanyuma uko wisanga mu mutego. Ninde yateze uwo mutego? Byanditswe hano ngo mu bantu banje harimo abanyakibi, ngo baratega nk'uko abatezi b'inyoni batega, bagatega umutego. Ego ntibashaka kubonekana, barinyegeza, ariko bagatega imitego yabo, bakinyegeza, bakarindira ko umutego wabo ufata. Hanyuma les cris des prisonniers sont grands, induru z'abanyororo zikaba nyinshi. Hanyuma umutezi nawe, umutezi akuzura umunezero. Uwe umunezero mu mwami nta na gatonyi, n'umunezero mwinshi w'ububisha niwo wabuzuye.
umuntu wese anezererwa ikibi cy'uwundi umuntu anezererwa n'ikibi cy'uwundi ntagendera mu nzira z'Imana. Umuntu adafise imbabazi, atagira ikigongwe, ataba yiteguriye gufasha, agatanga ubuzima bwiwe. Mbega Bibiliya iravuga iki? Ngo niba dukunda kuko nawe yadukunze, aho rero dutegerezwa gutanga ubuzima bwacu bw'abandi. Yohana 1:3-16, atari gutega imitego kugira ngo abandi bagwemwo hanyuma ngo tuce tunezerwa, ariko twikorere imibabaro yabo, tugire umubabaro ku bwabo. Nimba ibyanditswe bivuga ngo n'abanyakibi n'ibindi kandi ko bari mu bwoko bw'Imana binjiye, aho rero umuhanuzi Yeremiya yari yaramaze kuvuga ibyo bintu mu buryo butomoye, kuko ngo mu bantu banje arimwo abanyakibi. Ndizigira yuko atanumwe muri twebwe ari muri ntimugatega umutego umuntu n'umwe, haba mu majambo canke mu buryo ubwo ari bwo bwose. Nimunezerwe nimba mushaka kugendana n'Imana, s'il vous bénit sans que vous rencontriez de problèmes majeurs. Kandi ikabahezagira mutarinze kugira ibibazo byinshi munezeranwe. Ariko muranumva kenshi, kandi narabivuze imyaka, abantu biyumvira yuko bogoga hejuru y'ibicu, atakiro kibeco bashikira, atakiro kibeco bakorako. Numvise imyaka yakurikiye, abantu bategereje kubona yuko igihe kiraza aho umuntu wese, imwanya uraza kuba umwe wese agaca mu bigeragezo. Hahiriwe ubuntu abyitegurira, aba abyambariye, agabye. Turabona ko mu majambo yo muri Yuda, hano Yuda arandika, je laisse le S, bon ça c'est en allemand parce qu'en allemand c'est Judas, il parle du S qui est à la fin, mu kidagi ngo ariko S Judas arahe avuga ngo ndahevye S ngo abwe Yuda bisanzwe. Iyo S ayisize ku ruhande kuko binyibutsa Yuda Iskariyoti, ne mérite pas d'être comparé, kandi intumwa y'umwami nikwiriye kugereranywa na Yuda Iskariyoti. Hano mu Gifaransa baravuga Yuda, ariko ku murongo wa 5 aravuga muri Yuda umurongo wa 5 ngo ndagomba kubibutsa naho byose musanzwe mubizi yuko umwami Imana imaze gukirisha bwa bwoko kubakura mu gihugu cya Egiputa, hanyuma yahoneje abatizeye. Hari ibintu bibiri: gusohoka muri Egiputa, cyari ikintu cya mbere, hanyuma haza igihe cy'ibigeragezo mu bugaragwa, abatizeye barahona kubera ko batizeye ibyo umwami Imana yari yavuze. Turabona mbere no mu bagiye gutata 12 baragiye, 10 baje ibicinege, ntibarabye kubiboneka, ntibaraba kubitaboneka, hanyuma bababaza bikomeye ubwoko. Yosuwa na Kaleb bo bari bafise uwundi mutima, bari bafise ukundi kuntu babona ibintu, babona bimwe, ariko bo bakaraba hakurya yabyo, kuko bari bafite icizere Imana, kuko bizera Imana. Guharura 14:9 tubona ibintu bimwe biri imbere y'amaso yacu, ariko twizera turaba hakurya yabyo. Aho rero ntituba tukibibona, ariko mu kwizera tukabona icyo Imana yasezeranije. Amen. Hanyuma ibintu byose bikavugwa hano ngo Imana ntiyanaziganije n'abamarayika. Umurongo wa 6 ngo yababikije kuzocirwa kw'iteka
byo ku munsi uhambaye bari mu minyororo idashira. Abamarayika batagumije ubukuru bwabo. Petero wa kabiri mu mucenda. Hanyuma akavuga Sodomu na Gomora n'ibisagara byari biyegeranye nabyo ko bitanze bakiha ubusambanyi nka babandi n'ukwendana uko imibiri itaremewe. Ibyo bisagara byashiriweho kuba akabarore, bibabazwa n'igihano cy'umuriro utazima. Hanyuma bikabandanya, hanyuma intumwa ikagera ikavuga ku murongo wa 11 hakavugwa ngo bazobona ibara kuko bajanye inzira ya Kayini bakiroha mu buzimire bwa Baramu ku bw'amaronko. Par la révolte bagahonera mu mugararizo wa Kora. Umurongo wa 12. Abo ni ibyubirizi mu isangira ryanyu ry'urukundo, iyo basangira namwe ibyiza nabungere biragira ubwabo atadusoni. Et quand il y a une agape, quelque chose de spécial, nimba hariho ikintu cy'urukundo ikintu kidasanzwe baricara ku meza kandi bakitwara nk'uko ibyagezwe ngaho biba bimeze, ariko mu mitima yabo bikaba bimeze ukundi. Nk'abantu twe tubona ibintu biri imbere yacu gusa, nta birenze aho, ariko Imana ibona umutima. Bihagije ko gusa umuntu hamwe n'ubwami bw'Imana yumvira ku nyungu ziwe bwite gusa. Biba bihagije gusa ko yumvira inyungu aza kubikuramo. Umuntu w'Imana à dire combien puis-je y mettre, atiyumvira kuvuga ati mbega nshiramwo bingana gute, atari mbega nkuramwo bingana gute, atari nshiramwo bingana gute. Ubu rero ntaba ari umuntu w'Imana, aba ari uyu avuga muri kino gisomwa, umuntu ashaka impembo ziwe celui dont les yeux sont ouverts. Hano ariko abwirwa uyu muntu amaso yiwe aba yuguruye ariko umutima we wugaye burundu. C'est certainement pour d'autres choses. Iyo il y a certaines caractéristiques chez les croyants que ce soit chez ceux qui proclament la parole, chez ceux qui yaba abavuga ijambo n'abaryumva. Hari ibintu bituranga bitwerekana ko turi kimwe cyangwa turi kindi, kandi iyo tubona iyo tubona ibyo bakora mu kwipfuza iby'abandi, hanyuma aravuga ngo mu gusangira kwanyu k'urukundo ngo nabo bari mu bizera. iyi minsi mu mwanya runaka nshaka kubivuga mu buryo butomoye, haheze iminsi mike mbega ko bivuga mu buryo butandukanye nuko biri. Ko biri kose umwene data umwene data nagiye kuramutsa umwene data yaragwaye, kubera yuko rero ntashobora kuhashika nihuse, nari nahamagawe nashitse natevye. Ndinjira mu nzu nashaka kubaza ibyo bitaro umwene data arimo, hanyuma umugore we arambwira ati umugabo wanje ari mu mva. Nashaka kuramutsa umuntu agwaye, hanyuma uwo mugwayi yari yamaze gupfa. Nari kumwe n'umwene data yari muri takupfera, atangura gutwenga, aravuga ati mweta Frank bishoboka gute?
savoir que le frère mbega ntiwari ukwiye kuba uzi yuko mwene data atakiri muzima. Ndamwishyura ati umviriza, nasomye itariki gusa kuko gwete, ariko ibyo ntibihagarika umutima. Mwene data, Imana ibifise imigambi yose, ariko narumvise merewe nabi, ushaka kugenda kuramutsa uwugwaye, hanyuma uwugwaye yamaze gupfa ntagishoboye kuja kumuramutsa, ariko rabi byaciye ba mu nyuma. Twabaye mu bihe byiza, hacashika abishwa, hanyuma turaganira imbere ko tuva mw'iyo nzu, ndasengera uwo mugabo, uwo musore yarashikaniye ubuzima bwe umwami. Hanyuma nza kumenya ko byari byiza ko ngendayo. Murazi ndi umuntu, iyo bamamagaye ngenda kumurango nk'uko ngenda mw'ijuru, nta nzira iba iri ndende, ariko hari igihe ntashika mu mwanya uri mwiza. Ndaba rero ikintu nyamukuru, ndatwenze ariko ntibitwengeje cyane. Uwo mushiki wacu ashaje arambaza bukwi na buki ngo mwene data Frank, mbega waronse amahera? Ndamubaza ati amafaranga yahe? Ati yego, umugabo wanje yateguye amakwivre, amapaki 3 ateguwe neza, yabwiye mwene data runaka, yaje arayatora ayo mapake, ngo ibyo byategerezwa gutangwa, hanyuma wewe uzomenya aho bikwiye gukoreshwa, aho bikenewe. Narishuye ati mushiki wanje, gushika uyu munsi nta kintu kimwe ndaronka. Hanyuma uwo mushiki wacu w'igiciro acafata intebe yiwe, aribwira ati none ibi bitegerezwa kuba ari biki? Ariko muri data twari tuzinanye, yarazi n'abandi bene data baronse izo pake, hanyuma byatanguye gushuha muri ruraka. Abaza bene data canke arabaririsha, ndashobora kubabwira, byari bimaramaje. Yakoze ivyo, sinshaka kubivugira ngaha, ariko yatanze amerekezo, yafashwe n'amafaranga, nubwo yari yarabwiwe neza uwo ayo mafaranga yategerezwa guhabwa n'icyo yakwiye gukora. Yarabizi, ntiyari yiteze yuko umunsi umwe ibyo bintu bibonekana neza bigaragara. Rero nyine bibonekana ku munsi ugaragara neza. Nari numva merewe nabi kuko sinifuza ikintu nk'icyo kiba, ariko turabona neza yuko abantu ego de la foi en l'enlèvement, ils ont déjà abandonné les choses les plus naturelles et les vérités terrestres. Ariko badashobora no kurekura ibintu byano kwisi bisanzwe n'ibikwiriye hano kwisi, ariko bakizera ngo bizere izamugo. Mana yanje, kumbure shaka gufata ibintu nk'ama, mvuga ibi ndizigira ko umwami Imana mu mbabazi zayo nyinshi, imbere yo kugaruka kwa Yesu Kristo, azosubira gukubura mu bayo, igahumanura imitima ya twebwe twese, kandi igakuraho ubujyajya hamwe n'ishusho yo kwera gusa, hamwe n'ibindi bintu bijana n'ibyo. Muri abo bose yageneye ukwera, nta muntu n'umwe akeneye ishusho, dukeneye gusa icyo kintu ubwacu ukwera. Nta muntu n'umwe akeneye ishusho yo kwera. Oya, ndizera yuko Imana izodusiga nk'uko tumeze. Numva nkaho menga yuko igihe gitegerezwa gushika aho ibintu byose bizoshika muri gahunda. Murazi, il y a une situation où l'on aimerait parler avec certaines personnes, ibintu twakoze kubwira abantu n'abantu bamwe ariko abo bantu ntibavuga, ne vous parle pas.
ntibakuvugisha ntibikunda ntitwokwizeye ko ari abantu batavuga bavuze byoba bikomeye woba ari umwuzure w'ibintu byose ariko nshobora ikiganiro ku buryo bw'uko woshobora kubumva bavugira hakurya y'ibarabara ariko ibiganiro nk'ibyo ntacyo bimara birakwiye kumenya yuko ubwoko bwose bw'Imana kandi ibyo ku muntu wese yakijijwe umuntu wese yakijijwe ku bw'ubuntu atari kubera yuko yari abikwiye birakwiye yuko kumenya ko handitswe ngo mubabarirane nk'uko Imana yababariye muri Kristo umwami wacu. Rero nimba uko ariko bimeze nta bihari na bimwe bikwiriye hehe cyangwa ryari ibihari byabaye iyo umuntu aba ashaka kumva ko afite ukuri iyo umuntu ashaka kwerekana ibintu byiwe bwite yerekana uko abona ibintu turashobora kubandanya twerekana ibintu gushika imyaka ijana ariko ibyo ntibikwiriye. Imana itegereza gushikira idufitiye uburenganzira hamwe natwe kandi no muri twebwe dutegereza twese kugamburukira ikiganza cy'ubushobozi cy'Imana. Nta muntu n'umwe akeneye guca bugufi imbere y'uwundi ariko umuntu wese azoca bugufi bwiwe hanyuma ntihazogira n'umwe. Mbega byari biki umuntu umwe yaharije imyaturire y'abakatolika abaza uwo bariko baraharira uwo yaturira ibyaha byiwe n'ibindi byose nta zorongera umuntu n'umwe kiretse kwa Kristo kandi imbere y'Imana kugira ngo ibintu byose bitungane mu kwizera. Mbere no kwatura mu buryo bwo kutizera ibyo bitwara mu kwiyahura no mu kwiyica mu buryo bw'ingemu. Ibintu byose byo kuzana umugisha imbere y'Imana bizaza gukorwa mu kwizera kandi ibyo bikorwa mu kwizera gusa iyo ibyo bikozwe nk'uko bihuje n'ijambo ry'Imana. Ibintu byose bidakozwe nk'uko ijambo ry'Imana rivuga uko biri kose bari bya muntu kandi biba gusumbaho biba byonona ku bantu hamwe n'igikorwa cyose cy'Imana. Ego hano ari bivugwa ku murongo wa 12 muri Yuda ngo abo ni ibyubirizi ngo ni imipfunda yo mu kiyaga n'ibiti byapfuye kabiri n'ibicu bitagira amazi. Umurongo wa 13 ni imipfunda yo mu kiyaga isuriranya babimba ifuro ry'ibiteso byabo inyenyeri ziyerera zibikiwe umwiza n'inyenyeri ziyerera zibikiwe umwiza w'umuzitanya bidashira. Umurongo wa 14 kandi Enoki niwe yagira indwi uhereye kuri Adamu yavugijwe n'Imana ibyabo atehoraho ayazananye n'amasinzi y'abera biwe kugira ngo acire bose amateka no kwemeza abatubaha Imana bose ko batsinzwe ku bikorwa byose byo kutubaha Imana bakoze batayubaha n'amagambo yose akomeye abanyabyaha batuba Imana bavuze bayigwanye. Umurongo wa 16 abo n'abidodomba n'abanyamwikomo bagenda bakurikira ukwifuza kwabo akanwa kabo kavuga amagambo atumbagaye nk'ukwirarira bubahira abantu kubakura nk'amaronko. Byose biranditswe hano mu buryo butomoye kandi mu buryo butumbereza uko bishoboka ariko acazi ibyo twandikiwe twe ku murongo wa 17 ngo ariko mweho bakundwa mwibuke amajambo yavuzwe kera n'intumwa z'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Hanyuma akaza ibivugwa ibigekerezo umurongo wa 19 abo nibo bazana kwirema ibice n'abantu gusa ntibafise mwemu n'ibindi umuntu afise mwemu w'Imana ntazigira atuma haba ibice
Elle ne séparera pas. ntazotandukanya ahubwo Éliminera ce qui sépare et dira azokuraho ibyitandukanije ati turi bene data turi bamwe. celui qui a le Saint-Esprit ufise mpwemu yera celui qui a le Saint-Esprit ufise mpwemu sait yera que le Saint-Esprit sert à nous arazi baptiser yuko mpwemu tous yera dans un seul akora corps. mu kutubatiriza C'est twese ainsi mu mubiri umwe. uko c'est niko écrit. ko byanditse ngo biciye kuri mwemu umwe twese twabatijwe mu mubiri umwe. abikoro wa mbere 12. mwemu umwe mwemu yera umwe wambatije mu mubiri wa Kristo mbega azokora mu kugabura umubiri. umuntu niyo kwizera ino ngibyo ubwami bw'Imana bwoca butandukanywa bugatabuka imbere muri bwo. mbega dushobora kubaho gute? ntibibaho. mwemu w'Imana ni mwemu yera kandi umuntu yamuhawe yabatijwe mu mwemu mu mubiri umwe. none ninde yoshaka kugabura umubiri? mwemu w'Imana mbega yobikora? oya nta mwana w'Imana yahawe mwemu yera yorongorwa na mwemu w'Imana hanyuma ngakorere umwami hanyuma abafise intumbero yo konona ishengero no gutuma haba umucano canke ngo abibe umucano. Branham yavuze ubutumwa bwitwa urubuto rwo mucano gutumvikana n'ibindi n'ibindi. Ibyo byose tuvyibagire. nimba hari ikintu gishitse gishike uwizera akizanire umwami avuga ati mukiza wizigirwa sinabishaka ngirira imbabazi. nta wizera yokora ikintu abigambiriye ashaka gukononera umuntu kuko hacasohoza ibi ngo umuntu acumura n'ibigirankana agacumura muri ubwo buryo abarenze umurongo kumbure ntazoshobora gusubira kugaruka inyuma. dutegerezwa kugaba ngo kugira tujyane n'Imana yacu dushyire ku mutima ijambo ryiwe hanyuma tureke turongogwe na mwemu wayo. aho rero twoshobora kubakwa ku rufatiro rwera rwo kwizera tugasengera muri mwemu yera hanyuma tukazigamirwa mu rukundo rw'Imana twiteze mu byizigiro imbabazi z'umwami wacu Yesu Kristo. hanyuma ku iherezo muzobona yuko mbere n'ubutumwa bwo ku musozi bwari ubw'ukuri by'ukuri byuzuye. Mateyo 5:7 ngo hahirwa bagira imbabazi kuko nabo bazozigirirwa. Essayez donc de ne pas faire preuve de miséricorde envers les autres et voyez ensuite si vous pourrez l'obtenir de Dieu vous-même. nimugire imbabazi abandi murabe ko namwe mutazigirirwa n'Imana. Vous pensez mbega mubyibaza kwiki? heureux les miséricordieux hahirwa abagira imbabazi kuko aribo bazogirirwa imbabazi. hanyuma hariho ibintu bimwe ngenderwa ko amwe n'Imana. umuntu wese ntashobora gukora ibintu ashaka hanyuma ngo aryamike umutima nama wiwe nk'aho menga Imana ntigikora. oya Imana iduha umwanya wo kwiraba, umwanya wo kwizirikana ko umwanya aho dushobora kubona ibintu bitameze uko byategerezwa kumera muri twebwe. aho rero ntizorondera cyangwa ntizorondera amakosa mu bandi ariko tuzorondera amakosa muri twebwe ubwacu. Imana idufashe twese. Imana ifashe, Imana iduhezagire twese mu buntu bwayo bw'ubutunzi. Amen. turahaguruka kugira ngo dusenge. Mwami n'umutima wose turagushimira hamwe kubw'ijambo ryawe Mwami, kubw'ijambo ryawe turagushimira. tubonyemwo imiro yacu Mwami, tugirira ubuntu ngo twibone twimenye uko turi, uduhe no kumenya uko umeze, ushobore kuduhindura duse nawe.
Fidèle Seigneur, mwami nous te prions pour tous turagusabye ceux qui sont devenus ta propriété, ku bacitse bose ishamvu ceux yawe qui le deviendront. n'abazoyicika. Fidèle Dieu, mana yizigirwa, prions également de mettre ton peuple à turagusabye l'abri de tout autre ngo esprit, unyegeze ubwoko de bwawe, lui accorder le izindi mpemu discernement zose nécessaire, ubahe kurobanura impemu bikwiriye kugira ngo bamenye agit bamenye uriko arakora eux. muri bo. Quels sont les objectifs poursuivis, ni izihe ntumbero les moyens zikurikirwa utilisés pour les atteindre. n'uburyo bukoreshwa kugira ngo zishikweko. Bien-aimé Seigneur, mwami mukundwa, prends soin de ton peuple de manière witwareke visible ubwoko au bwawe mu buryo Seigneur. bugaragara mwami. Nous glorifions la puissance de ton sang. dushimagiza ubushobozi bw'amaraso yawe, bw'ijambo ryawe n'ubwa mwemu wawe. Nous prions pour tous turasabye ceux qui ku sont bwabo allés bose un peu loin bagiye au kure Seigneur, gato, ceux qui ont laissé leur mwami bouche parler abaretse iminwa yabo pour leur sembler ikavuga au uko bo Seigneur. babona ko ariko Jeunes et bimeze, vieux, abakiri bato n'abatama. Dieu fidèle, mwami et wizigirwa, grâce, utanga la ubuntu repentance. bwo Nous kwihana. avons reçu le pardon. twahawe Nous pardonnons ikigongwe, à tous comme turababarira tu nous as pardonné. bose nk'uko watubabariye. Sans aucun doute, nta gukekeranya turashobora kubivuga. tous, il est donné par écrit avec de tout notre Twese cœur. ibyo Nous l'avons déjà fait. Nous te turashobora prions, kubyandika Seigneur, mu de mitima faire yacu ta yose. volonté parmi ton peuple. turagasabye ngo ukore ugomba kwawe mu bwoko bwawe, abategerezwa bose kugira umugabane mu kuzuka kwa mbere no mu kuzamurwa, Oui, le chemin. babone Qu'ils soient ramenés inzira, dans le droit chemin. bagarukanwe mu Ô nzira Seigneur, igororotse. ils marchent o mwami, avec Dieu, bagendane Maître. n'Imana databuja wawe Bénis-nous, wizigirwa. bénis avec nous tout ton peuple. uduhezagirane n'ubwoko bwawe bwose bugusenga. mana Exauce yizigirwa, aussi ces requêtes particulières. unishure imitwaro idasanzwe, amasengesho Tchécoslovaquie, yo muri Czechoslovaquie, ici, de là-bas, d'ailleurs, yano ô Seigneur. n'ahariya n'ahandi. Étends ton bras, guéris, ugorore ikiganza cawe, accorde la santé, ukize, utange amagara, accomplis des miracles, ukore des ibimenyetso signes, ô n'ibitangaza. Seigneur. o mwami, Confère kandi ta parole wemeze ijambo ryawe à ceux qui croient, kuri abo qui y croient. bizera baryizera. Nous te confions aussi les réunions du week-end. ô tugwaye Seigneur. n'amakoraniro yo muri weekend mwami, Accorde-nous une atmosphère uduhe bénie. icuka gihezagiye, Ôte toute folie de nous. ukure ubupfu bwose muri Ôte twebwe. tout, Seigneur. ukure byose mwami, Donne-nous des cœurs uduhe attentifs, imitima igabirije afin que kugira nous ngo discernions dushobore kumenya comment l'ennemi veut ingende umwansi ashaka kutubuza kuja imbere, nous paralyser, kutumugaza, kuduca intege, nous troubler. kuduhurunganya. Fidèle Seigneur, mwami mwizigirwa, aide-nous à le reconnaître uduhe kubimenya, et à ne pas nous laisser entrer, ntitureke ngo dukwegegwe muri ibyo, aller de l'avant ariko tuje imbere avec toi. tujanye nawe. Seigneur, mwami, nous te prions pour la victoire et turagusabye le triomphe, pour une percée. kubw'intsinzi, Nous ne voulons pas célébrer la Pentecôte, gutobora, mais nous voulons expérimenter la Pentecôte. ntidushaka kuninahaza Pentekote, dushaka umwimenyerezo wa Pentekote. Feu. we mwami ubatiza mu mpemu no mu muriro, Glorifié soit hahimbazwe kandi hashimagizwe izina ryawe ry'igitangaza kandi ryera. Alléluia. haleluya, Alléluia. haleluya, Alléluia. haleluya. Gloire au Dieu vivant. icubahiro kiri Imana nzima mu bihe bidashira no mu bihe bidashira. Élève-toi, Seigneur. Prends ton pouvoir afin que uhaguruke tes ennemis mwami, soient ufate ububasha dispersés. bwawe kugira ngo abasi bawe basabagire, ugarukane ahera hawe n'ubwoko bwawe nabwo uduhezagire Comme tu l'as promis. nk'uko wabisezeranye Au nom de mu Jésus. izina rya Yesu. Amen. Amen, amen.